numukozi wa Truwafa akaba umushinga ntahe wa CEO ya Truwafa ni kuvuga n'umushinga naye wa Fani sivyo begurazi none mugiye ari umukozi wa Truwafa aho nyene ahubwo vyari kuba bibi iyo Fani Lavine si Fani yazanye fiko muri ga cinema ahubwo muratsi ni yazanye nka Petit Frère kuko ico gihe baririmba indirimbo yamuzanye he kumutamukanyi wiwe oya ivyo yamuzanye kwa bosi wiwe sawa reka tubifate Truwafa ariko izina kwibarize siko urabona neza yuko vyari bikwiye ko yahawe akazi kubu MC na Truwafa irongowe nande na Fani Runyuzi sivyo urabonye neza yuko abantu bose bahagurutse bihawe amajambo atari umwe yabahaye amajambo ati gute twari twambaye nabi muri majority cyane iki gituma hajya kuri red carpet ntihari habona kuva 18h kuduga kandi ntihari habona ku buryo ubuje kwitabwaho na media cyangwa bawaje muri lancement officiel cyangwa hariho media baba bashaka ati nakoreye kuri ida nakoreye Yeah, ladies and gentlemen, are you ready? Welcome my people. It's your boy MC Gondo Siro alongside Bats Mix Easy. Yeah. Yo. Very good. Ewana, tena shimimana pe. Amakuru y'imisi. Ewana, long time. Ndazi neza yuko abakunzi ba Arashare. Kuri lancement natwebwe ntimutubona uko. Lancement ya fiko. Bego. Ariko nizere kumeze neza. Abakunzi ba Arashare ndazi neza yuko mwari mudukumbuye meze neza n'abakunzi bacu reka twizere ko bameze neza ego harabari mu bihugu byinshi bitandukanye reka tubabwira ati mwarahezagiye cyane gose wahawe no munsi wabwakiriye nabwakiriye cyane ariko duha ikaze risanzwe abakunzi ba Arashare abakunzi abo busesanguzi abakunzi b'ibiganiro gitsanzwanye ndazi neza yuko musamo dukurikirana hagiye atsanzwanye mumve neza yuko niteka ridasanzwe ariko ico tubasaba gusa utaragira subscribe usharinga n'ibiganiro vyacu wandika no muri commentaire utwerekana aho uri uturungikira n'imerero gitsanzwanye kiganiro cacu cy'uno munsi ego gisigikiwe n'ishirahamwe gitwa Life ni ishirahamwe rikora amazi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye harimo amaji cyane atandukanye amarimo amacoca-cola amacoca amaorange ego ivyo byose tubisanga muri Life sasa ukaba uri umukunzi wacu ego wihereza ibinyobwa vya Life amazi ya Life ibinyobwa vya Life ndetse n'ibindi mu minsi iri imbere mugiye kuza murabona kino kiganiro tugitangwe kugira tubamenyeshe ibiganiro vyacu ko bigiye kuza birafatwa mu mugongo na Life mu minsi iri imbere mugiye kuza murabona ngahe imbere ibinyobwa bigiye bitandukanye bisanzwe bihingurwa niyo company imwe rudende mu gihugu cyacu cy'u Burundi yitwa Life nta yindi company ikora ibikora nk'atari Life twinjira rero muri gahunda y'umunsi ndakeneye yuko kino kiganiro ndaziza yuko abantu benshi bari barindiye kumva analyse gitsanzukanye tunaza kugaruka cyane kuri lancement officiel ya Urukundo Niki ni bwa butumwa bwiza twamye turahabwa bwa butumwa bwiza no munsi ego turavuga ati reka tuze kuko barabonye yuko ariyo twari twibereye twarahashitse no mu gitondo bro Urukundo Niki twahashitse no mu gitondo what is love hakiri kare what is the great nation izi turaheraye duhereze ndakeneye ko dutangura kwanza ukuntu byari biteguye organisation bro amasaha baracerewe hajya hari handitse ko sangapi 14 byatanguye sangapi amasaha agiye bro mu masaha 11 18 zibura siko ni kuvuga bacerewe amasaha 15 16 amasaha abiri arenga siko hafa amasaha abiri ico kintu izi ngira ngaruke ko mvuge gatoyi
muzi neza yuko mwiteguriye urubanza yego siko urubanza nkarujya stage mukazinuka muyubaka mu gitondo bro urazi neza yuko urubanza mwiteguriye ni urubanza rukaze kandi n'urubanza stage yonyene ifata amasaha menshi bro kuyubaka ni na stage ubona neza yuko ni stage tutoyiha yuko yari stage ya lancement officiel n'umuntu aciye kubarabara wamengo ni concert igiri habere mbishanzo yari concert siko kuko nanje mu nyuma gatoyi naramucishije ko Noraske ndamubare ati mzee iyi boro si lancement officiel ahubwo ni concert ya gospel music ikosa rya mbere ryahabaye n'uwo umwanya wo gucegwa bro mumve neza yuko harabaye ikosa kandi rinini cyane ni gute wowe uzi neza y'abarundi ni gute uzi neza yuko kandi burya abantu batanguye kwinjira na stage itaraheza kubaka urakoze kuko twe twashitse mu gitondo bro abantu batanguye kwinjira baza kugura amatike stage bataraheza kuyiduza ngo baheze kuyubaka ibirori bitangura kuko twe twashitse mu gitondo uravyibuka siko yego ariko ni gute wowe uzi neza yuko ufise urubanza nkarujya ukarara utubatse stage bro n'amasaha y'abarundi man gucegwa n'ivyacu kwera ico kera go gucegwa natwe turakeneye yuko turagomba guhinduka bro turagomba kugikosora ku buryo tuvuze amasaha ya saa 9 aba ari saa 9 tuvuze saa 8 aba ari saa 8 rega nimba je nawe duteguye event tugatangura saa 8 yuzuye tukaba turi turindiye yuko abantu baza abantu bazovuga ati rega vya bintu biri seriye event izabajya abantu nta gucegwa ucerewe usanga biheze hama umunezero wari waje kurondera ugacuta utawuronse bubonye n'ugishikaho nyene muri ico kibanza ucu bashoke usanze bitaratangura utanguye gushika muri ico kibanza ugasangana na stage n'ahezwa nk'ubu mwanje nkunda kwizindukira ibaze rero wambwiye saa 8 nkacanza saa 8 ngasanga stage nturatangura kuyubaka canke watanguye kuyubaka nturaheza kuyubaka sasa rero ako gucegwa twakumvise ako gucegwa mumve neza yuko muri lancement officiel rukundo niki mwarakoze ikosa ryo gucereza abantu siko kandi no gucegwa kubera ko ni ibintu ubona neza yuko ni byo organisation ni biyene tugira tuje ko cyane ariko izingira nigarukire nibarize cyane papa haya niwo ngira ngaruke ku gatoyi serugo Noraske ntari siko wowe ni gute uzi neza yuko ugiye gusohora umwana wawe w'umuhungu umwana wawe w'umuhungu ni wagira sohoke ni wagira yerekane ivyo yamuye k'abavyeyi indero wamuhaye siko ariko ni gute izi wowe uzi neza yuko uri papa w'umwana ugira usohore dora tuja mu mamanza agiye atandukanye hari umunsi uri muraja mu rubanza ukabona serugo ni wabaye umwemsi apana kweri umuntu ashobora kuba umwemsi umwana mukuru umwana mukuru ni wahagaruka agafata ijambo akavuga ati mu ndero y'ikirundi twahawe turonse abashitsi turabakira cyane hamwe wageze kubaza ikibagenza gusa duhamagara mutama gose mutama akatwakirira abashitsi ariko ni gute Noraske azi neza yuko agira sora umwana wiwe acafata micro ngo akaba mu MC ndazi neza yuko ibiko turavuga hari abantu benshi bagiye babitahana jewe washaka ivyo bintu ntavyo nari niyumviriye ko cyane navyo nkishika kibanza ahubwo ikintu navuga na nkihashika nkabona ibisenyuka birasenyutse agiye kubisubiza mu buryo ni wari kariruka ni wabaye mu MC navuze ati wow bwabundi iyi ni sinye yo kwicisha bugufi cyane sivyo nk'umuntu nye n'urubanza yemeye kwicisha bugufi aba umukozi kugira ngo urubanza rudapfa ahubwo urazi ikintu naciye mugabo rindira gato rindira aho nyene sivyo hari akantu tudava duhurizako niyumviriye kandi ubunyene mu bisanzwe Noraske
si Serugo uti gute Noraske n'umukozi wa Truwafa urabitahura n'umukozi wa Truwafa akaba umushinga ntahe wa CEO ya Truwafa ni kuvuga n'umushinga naye wa Fani sivyo begurazi none mu gihe ari umukozi wa Truwafa aho nyene ahubwo byari kuba bibi iyo Fani Lavine abumuhimsi ndakubaze gatoya siko ndakubaze gatoya aho nyene turaho nyene mu gihe boss wa life siko mu gihe boss wa life n'umufasoni akora karorero siko mu gihe agira sohora umwana boss wa life siko mu gihe agira sohora umwana uwo mufasoni umugabo w'uwo mufasoni uwo mu boss wa life yo kwicara imbere cyangwa yo kwicara inyuma si umugabo turi mu kazi indira turi mu kazi rega ntituri mu rugo ndabitahura turi mu kazi siko Noraske ari mu kazi sawa mu gihe Noraske yagiye kuri stage arahamagara Fani Lavine yamuhamagaye nkande yamuhamagaye ati ngira CEO wa Truwafa yamuhamagaye avuga ati je ngira mpamagara umutamukanyi wanje umufasoni wanje ndamukunda mwiza nishimiye kuki katavuze ati ndahamagaye boss wa Truwafa boss wa Truwafa ni Fani Lavine wibaza ngukereye gushika kwa Fani Lavine Noraske atabyizemo akoro Fani Lavine mwo murongo kandi boss wa Truwafa oya reka tubivugishe kuri ahantu hose hagira boss hagira uwo bita ndavyumva man ndavyumva uwo mu boss abafise umujera ndavyumva rero ntuzeye nani Noraske no mujera wa Fani n'umujera wa Truwafa none izi none kuri ndakubaza mugabo turi mu kazi Fani Lavine niwe boss sawa kandi na Noraske ndazi ibi bintu aramaze kubivuga inshuro nyinshi sawa boss kazi wiwe ni Fani Lavine none ndakubaze none izi hageze mu rugo rero rindi hageze mu rugo hageze mu rugo iwabo aho baba mu Carama Serugo ni Noraske erega turi mu kazi rindira hajya twari mu kazi ari kintu twari mu kazi ari kintu nizyo sawa ni gusora umwana reka nakubare none uwo mwana ninde si Fiko reka nakubare none reka nakubarire siko Fiko yasohotse hose kuko urazi yuko yarasanzwe ari no mu muryango wa Fani Lavine Noraske bro oya ntiyasohotse hose man reka nabikubarire kwanza baramukwereye none reka nabikubarire kwanza man reka nabikubarire siko wumve neza yuko ariko Fiko yasohotse mu vy'amafilme manzi urindire none siko wibaza neza yuko uwamufashe ukuboko siko ni Fani Lavine rindira gatoyi uwamufashe ukuboko akamuzana muri sinema wibaza ngo ninde ndibuka iganiro twigeze gukorana na Fani Lavine bari muri shooting y'isinema yitwa Mwamikazi bro hari mu Carama man ico gihe ndibuka yuko twari kumwe n'uyu mukobwa wo kwa Nsoro ataratangura amasinema chance bro siko naduraneje Mwamikazi reka nabikubarire Mwamikazi yejo bundi oya habo si ni Mwamikazi canke data yuvuga data oya natwumve hari sinema iraho twigeze kuba dukorana ikiganiro na Fani iyo sinema nuko gusa na MC ico gihe bakina muri Truwafa na Steam ico gihe akina muri Truwafa bambara ibiboro vy'ikirundi ico gihe hagira haze n'igisata reka nabivugira hanyene twiyugururukire siko hagira haze n'igisata ico gisata ari caye cha gisata cyo kugira yuko cyo kwakira ingenzi ku kibuga cy'indege kivuye muri inde muri Truwafa ngira ntibajya bari bahari reka nabikubarire rero byose umwe byari bimeze easy siko ico gihe Noraske niwe yazanye Fiko ukurazi yuko ari muvyara we ni musaza we niwe yamuzanya amwinjiza muri Truwafa si Fani yamwije muri Truwafa bro uwamuzanye ni Noraske kuko ico gihe baririmbana indirimbo za gospel music umwe yari bose barapere bro siko araheze aramushira muri rya ndirimbo araheze aramushira muri rya team baraheze barakora aramwigiza impande ya madame
si Fani yazanye Fiko muri ga cinema ahubwo Noraski niwe yazanye nka petit frère kuko ico gihe baririmba indirimbo yamuzanye he ku mutamukanyi wiwe oya ivyo yamuzanye kwa boss wiwe sawa reka tubifate Truwafa ariko izi ndakwibarize siko urabona neza yuko byari bikwiye ko Fani Lavine ko bagira basohora umwana Fiko yego byari bikwiye ko Noraski ari umushinga nawe Fiko wa Fani azi neza yuko bagira basohore umwana narindira gatoyi manzi icyo reka tucugare nani umva abafana ko baradukurikirana aho nitwoza bro nitwoza mu ruhande rw'iwanje ndabisubiyemo Noraski n'umukozi wa Fani manzi windire kwanza nakubari turi mu kazi n'umukozi tugeze mu rugo n'umushinga hajya bari ku kazi nakubarire none siko ndabisubiyemo siko yego mu gihe uzi neza yuko Truwafa yagira isohore Fiko siko Noraski akaba ari umushinga nawe wa Fani Lavine yego Noraski ntiyarabereye kuba MC ubanza ivyo ndabikubariye ivyo by'ubushinga nawe mu kazi ivyo ntibikora ahubwo je ndabashigikiye bro zana ibindi bintu byo sino cyo nitwohuza twohuza jewe Noraski umva Noraski bisigura yuko yahawe akazi k'ubuMC na Fani Runyuzi bisigura yuko yahawe akazi k'ubuMC na Fani yego yahawe akazi k'ubuMC na Truwafa irongowe nande na Fani Runyuzi sivyo okay bandanye ikindi gusa nibyari bibereye iyo yari nani organisation nibyari bibereye ko byari bibereye oya nyene byari bibereye kuko n'umushinga nawe wa Fani Lavine byo tuvyemeranye bro ahubwo uvuga ati Fani Lavine yaba umu-MC aho ntivyari gusa neza oya n'umushinga nawe wa Fani ntiyarabereye kuba umu-MC angiangalia kikisana ivyo kubera no kubegwa tubije bya fashion kubegwa bari baberewe bro urubanza ubona neza yuko mu gatondo tugishika urabona twarakoze intuze twarakoze entrance ingene biriko biratunganywa warabonye neza yuko Fiko yari yambaye anasheya cyane Fiko yari yambaye anasheya hageze mu rubanza nyezina cyambara idarapo acyambara Burundi hageze nani baca baraguza Noraski yambara anasheya hama Fiko yambara Uburundi ikindi Fiko na Mimi bari bajanishije bari bambaye ibintu bigomba gusa siko amabara ubona neza yuko ari amabara agomba gusa siko ariko izi nani yari yambaye ikanzu ya vert ndibaza neza ariko barabibona kure abantu benshi bari muri rubanza nka bose bari baberewe ego kweri bari bavyambariye bro siko bari bavyambariye kandi neza bari baberewe kweri kuva kuri banyine rubanza Fani Lavine yaraberewe Alas yaraberewe nabonye umwana yarakuze Alas yarakuze bro uracari single mbega I'm single boy narababari yuko nzogenda kubakwera sasa ariko urazi none izi kiya kintu ca organisation ntwari bwagiheze gatoyi kiya twagiyejeje azi gituma sinzi uko ngene byari bipanze siko ariko byaragaragaye ko ukuntu byari bipanze naho Imana yabikoze bigacamwo ku ruhande rw'iwanje urabonye neza yuko abantu bose bahagurutse bihawe amajambo atari umwe yabahaye amajambo ati gute kubera ko izi hari ge sometimes ubona neza yuko ukabona neza yuko ibintu namwe n'urubanza byamucanze urabonye neza yuko na Mimi yahagurutse Fiko amuhamagaye kugira
amupresente mama wiwe siko ariko byagaragaye yuko muri organisation nyine babipanze je ndakita yuko aragakosa ntibapanze yuko baza gutanga amajambo ku bantu kuko urabona yuko Mimi baramuhamagara avuga ijambo ariko mu nyuma Mimi nawe acayihamagarira GN ya ego vyerekana neza yuko muri organisation hari akantu kutuwerere gusa nyene hari habuze yuko kubera ko wabona Noraski yiruka muri vyose nako turakita yuko aragakosa siko warabonye yuko na Bernd wayo bamuhamagaye atambi giniki niki mu nyuma vyarangiye agize iki afashe micro Mimi Mirera muhamagaye ngira turamukanye na Sogo vyarangiye Bernd wayihaye ijambo vyerekana yuko muri organisation hari utuntu tutuwerere kubera ko mwene urubanza yari kariruka nabo nyene biramucangana mu bisanzwe yari MC ariko akora nibindi ugasanga mu bisanzwe mu MC ategezwa kuguma hafi ya stage Elmalov mwalimu kule hapa tuongea hapa kidogo utuangalia hapa nyuma kwa jua linaenda hivi ajumba iki gituma niribona yuko izi sometime ikintu urakivuga atari ko ataninzigiriyemo kugira nyine dufashanye kubera ko ama ibintu byacu bisaba neza yuko tuzo turagira iki niki siko kugira tuzo turategura ibintu bifise quality cyangwa ibintu bigize iki bitonze neza ego byerekana neza yuko hari utuntu tudukosa kanaka siko hari utuntu tudukosa kanaka ubona neza n'umuntu atari kubona atari indani muri bijya bintu ego abantu benshi bari haye amajambo bisigura yuko na boss w'urubanza cyangwa wari wabiteguye nabo nyene yari yatwawe n'ibintu kanaka siko ego twigaruke ku kintu cha fashion kiya kintu cha fashion kimeze neza cyane fashion ni sawa kweli ariko nyene tuduha gasopo n'abamenyesha makuru uretse yuko fashion zimwe z'abamenyesha makuru zitari zimeze neza kuko nta kuntu wombwira sha ingene woza wambaye nk'ikabutura mu kibanzo uzi neza yuko haza kuza hari abantu baberewe cyane rega bro uramaze kubona izi lancement si rimwe si kabiri zibaye n'urubanza ba cineaste kabisa baba biteguriye urumva urazi yuko bye boro bishobora kukubuza respect ikintu kana n'urubanza ba nyenego aribo ba cineaste baza biteguye bavuga ati aha sha nubwo ntafise impuzu vraiment fumanira muganze meze neza rero iyo uri umumenyesha makuru cyangwa uri umukameramane ukaza wambaye uko wishakiye uzi kuza kuja imbere y'abantu biza gutuma ka gaciro bahora baguha atako baguha gasubira inyuma cyangwa ugasanga ntako bahora baguha uciye uprova yuko wewe atagaciro ufise ego cyane man sivyo cyane gose nibaza yuko vraiment twogerageza tukikubita gashi kandi benshi barabiraba zino analyse baraziraba ego habaye lancement vraiment tugerageze kubegwa twari twambaye nabi muri majority cyane iki gituma neza yuko sometimes bisaba neza yuko tuje turafashanya organisation y'ikintu kanaka kugira dufashanye yuko ibintu byacu byogira iki byoshika ku yindi ntego kanaka siko ariko ngira mvuge kino easy ikintu ndibaza yuko ikintu cha media twoja mu tuntu n'utundi yego siko ikintu cyo kwifotoza kuri irya page kwifotoza ikintu cyo kwifotoza hajya rero narahabonye akantu nanje katameze neza ikintu ca mbere akariko rindira gato ndakavuke mu bisanzwe hajya bifoto bari bageneye kwifotoreza kuri red carpet hari ukuntu urabona ibirori byari byagenewe gutangura mu masaha ya kare ego rero sinzi ko boba baraneglige ko hashira itara ego ibirori bica bitangura bwije ego warabonye neza ko hajya kuri red carpet ntihari habona kuva 18h kuduga
kandi ntihari habona ku buryo abantu baza saa moya ibyo kwifotoza ntibabikoze kandi n'ikindi kintu mu gihe abaza bahakibona urabona yuko nk'abantu dufate nka solution couple yinjiye nko mu masaha 11 gutyo na nusu hakibona bararonse umwanya wo kwifotoza n'abandi basineaste ariko abafana izi abafana ntibaronse umwanya wo kwifotoza kuri ya page yego ndagisuyemo kino kintu abafana ntibaronse kwifotoza umwanya wo kwifotoza kuri ya page n'abasineaste bakunda n'abasineaste kugira batwarana agafoto kuko urazi neza yuko kiye ubwira ubanza rwari rwatuwe n'abantu bavuye mu Rumonge bro yego abantu bavuye Igitega byasaba neza yuko batahana agafoto bari kumwe n'abajya abasineaste kuko baje babafana bro yego ariko byarangiye batashe bataronse n'ifoto y'abajya abantu ariko bari bayishaka barabikubwiye bari bayishaka je ndabizi bro kuko barabimbwiye bamwe cyane twarayazi siko ariko tugeragere ku kintu bahaye award Mr Sami Mr Sami award kubera ko nagiye mbona neza yuko hari abantu benshi uziko ijya award abantu benshi babishimye mu makomantere uravye naka video twapostinze bamuhaye award hariho ati bagize hariho n'umufana bro ya telefonye aravuga ati jewe naryohewe kubona Sami bamuhaye award naryohewe sana yari umuntu yari yanyandikiye inbox arambarira ngo mbega ngubona ngo ujya award ngo yari kwiye Sami namubariye ati urazi imyaka Sami wewe apambanye muri sinema urazi abo bose muko murafana aba bana bose muko murafana iyi new generation bese binjiye muri sinema kubera fani mbega urazi yuko kubera Sami mbega urazi neza yuko hari igihe kigeze kuba Sami Fanny Lavine arasaba yuko Sami yo mushira mu sinema ariko Sami aramubarira ati oya manzuri ndire gato uyu manzu ugende kwiga kwandi Sami yaranyine collabo ndakeneye tuze collabo Mr Sami aramubarira ati Fanny ndakuza ariko manzuri ndire kandi na Fanny yarabivuze Fanny yarabivugeye ati Sami yaranyine collabo nagiye mbona neza yuko ryari umuntu asaze inbox akarambarira ngo bijya bintu ngo Mr Sami ngo bamuhaye award cyo ndamubarira ati washaka bayihende ariko ni ucubonera ko turi wa Fabro ari kindi kintu bafise aha ni gute umuntu akwima collabo warangiza ukamuha award man baramedita bro abandi bacha bavyegereza umutima bakavuga turufa barategura bro kandi na Mr Sami yaravuze ati yaba ari jewe ntanzawa nari kuyiha turuwafa ibaze rero uwo mufana yaciye inbox akambaza ngo wiya wadi ngo nari kuyiha naka uyo muntu yambariye sinza kumuvuga ngana za kumukubarira inbox ndamubarira ati ndamusubizamo ati vya vrai urumva neza yuko iyo award bari kuyiha uwo muntu uri kuravuga Sami bro osamurazi ibintu urazi binjira amaze gucamo muri yisine mu gice cyo Burundi kandi yaravuze ko ari award ya mbere aha jewe ndemeza neza yuko Mr Sami is the legend ico kintu c'ama award turakwiye kukigaruka ko ama award ariko y'abasineaste ego security yari nziza security mbe yari ihari China security nabo ahubwo nabonye abajejwe umutekano bari bazananye na Mama Aline tumurabusa cyane security nabonye kweri haje agusa umutekano warabonye neza yuko hajya ahantu kubera ko urazi neza yuko abari impande y'uburongozi gatoyi ibintu babipanze siko ibintu babipanze ariko ubona neza yuko tuwafa tuyishimire cyane kuba yarasohoye umwana wabo ariko mbe neza yuko sometime hari igihe nyine tuba dukeneye yuko tuza turigisha abantu bantu sometime kubera ko urazi neza yuko twese turakeneye kwiga izi turakeneye gutegura ibintu byiza buriya wa muntu yaheba amasinema siwe yazanye Fanny muri ibi by'amafiro yitwa Happy River Happy River niwe yamuzanye Happy River nawe tumushimiye none Happy River none ageze ko naheruka yagiye muri Tanzania Happy River ageze ariko wumve neza yuko iyi analyse yacu nta nizigo nimwe birimo ariko mve neza yuko haba hari utuntu tudukose kanaka tuba dukwiye guhindura ko ndiyumvira ko ataco twibagiye
cya kintu ca media cyuko ngo zakoresheje abantu bamwe abandi zikabinyora ahubwo media zose ugasanga ziko zivugisha baba cineaste nyene ngira mbaze kino kintu mugabo niki kintu izi turakwiye kuciyumvira ariko ku ruhande rwacu vuga gusa hariho je narabonye nka media yakoresha abantu bose hariho nabandi itakoresha ego rega none man media zari nyinshi hariho abasineaste bavuye hajya bidoga ngo ntibarabwe ngo nibigeze n'ama media erega nico tubikuye k'ivyo bintu reka tubivuge neza siko nagiye mbona neza yuko hari abantu benshi babigarutse ko bagaruka bavuga ngo Chanceline wo muri Bull Film Academy ngo niyigeze ahabwa na interview nimwe ngo ntiyitaweho n'ama media none mugabo turaho nyene uri umusineaste uje hajya ubuje kwitabwaho na media cyangwa waje muri lancement officiel abamwegereye nagiye mbona neza yuko bavuga ngo Nasoro niyigeze Soro Jesse nabonye si wa postinze ifoto Soro bariko baramubaza abantu Lici gituma nagombye kugira nemeza abantu Simo nabo yambaye ikoti yarabereye cyane bro ariko aramukoresha ikiganiro Lici gituma sometimes bose baneza yuko izi bano bantu turabemeza cyane hariho media baba bashaka ati nakoreye kuri ida nakoreye nagishoboka iyo nayo niya anashare nisumba zose ariko mbereza yuko byarerekanye neza yuko atagwanko bro ruri muri cinema Fanny Lavine amaze guhamagara Mr Soro Lionel Abel Mucho n'abandi benshi siko bese bari bazi neza yuko Fanny atoshobora atohamagara Soro ndazi neza yuko hajya nsiki neza yuko izi inguza murongorera abantu hajya bisanzwe abantu bama bagerageza gukira content taheze ego sha ico kirimwe mu bintu bituma tudatera imbere cyane man buri gihe twama muri pass nimba je nawe uno musi tutumvikanye ucumenga imyaka yose ntituzofa twumvikanye ego kandi ugasanga twarahuje ni fresh je nawe amahoro ni yose mugari y'abandi bantu bagomba kuguma bakreya utuntu tutubeef kandi rero twe tubeef natwe tw'abantu bagerageza kudukreya no mu ma media ego kwe ngo anashare ngo ni gute ngo yakoresheje ngo bafiko ngo itakoresheje chance ngo African TV ngo ni gute ngo yakoresheje ngo baruvira ngo harakantu rero umujamo yambwiye ngo Franike ngo yarageze ngo kuri chance ngo tsararenga none Franike yaretse gukoresha chance gusa ibaze man bakadoboshe ko tabo twabonye ibaze bro ibaze abantu bari muri lancement officiel ko tutigeze tubona siko hajya bamukoresha ni mwebwe baremi nice niyo bari bose bari hajya siko ariko kubera ko mwebwe muba mukeneye ngo turonka aho tubafatira ibibazo mufisi wanyu ibibazo mufisi bya passe nivyo mwifitiye nyene mu mitima murindire ngo akarire urazi bro igihe cyose uzokwama wumva igihe cyose uzokwishiramo ngo baranyanga uzogwara umutima kandi bazokwanka nyene ariko mve neza yuko lancement officiel ari imeze neza tunashimira cyane Truafa sembere ngo basabe nigire muri Truafa kuko ndibaza neza yuko dunasaba cyane Truafa kiya kintu bakoze je byo sinoyita yuko ari lancement officiel no yiha manota nkuko umengo ni concert nibo bambere ma siko ni concert kuko na lancement officiel ni imwe twari bwabone ariko nimba amakosa yarabayeho abako barategura kuko ndazi neza yuko na BMT irikera dutegurira ikintu bakwiye nabo nyene kuca biga kugira baze bategura ikiruta kiya cha sana turakunda cyane Truafa nimba amakosa araho yabaye abafana bakabaho bifotoreza bakareka gukoresha umwanya papa haya kabo mu MC mama haya kicarare mu bwo bwiteka byari bikwiye ariko turabakunda cyane ndagomba nsabe ninjire muri Truafa nanje bazonsohore asante sana